nuko Modibo ngo mumubwire umutima wiwe ugira agahengwe. Karibu mwese, mume iminota ibiri ikintu regla. Maître Gustave ndabarungikiye invitation à parler. André professeur ndabarungikiye invitation. Uwo nabona ni Bob, mume iminota ibiri. Ego, merci. Rumata karibu uburanima abantu umwanya mperaheza ikintu kimwe. Merci beaucoup. Murakoze cyane Reynot, suhuje n'abatumirije bose ndabona na Gilbert niyo nkuru nawe umunungikire kose, ndanasuhuje n'abarundi n'abumva ikirundi bose bateramye hano turi kumwe. Karibu mwese, turabishimiye kubana namwe uno munsi ngo tuyage ibitwerekeye, tuyage iby'Uburundi. Nukuri mwakoze cyane kutwitaba, n'abandi karibu cyane musangize iyi space kugira n'abandi baza ari benshi bumvirize, baterere, babaze ibibazo, twunguranye ubumenyi kubyerekeye igihugu. Reyno duraraba ikanda yimuhe Gilbert nuduge hejuru nakurunkiye invitation. Nuko Bobo karibu cyane, Professeur André, Maître Gustave. Muraho neza Bobo, muraho? Yego muraho Rumata, ndabumva neza, sinzi ko nanje munyumva. Yego me turabumva. Mwakoze ku butumire. Yego namwe mwakoze kutwitaba. Reka tubaramutse namwe Professeur André Nikugize. Mwiriwe neza? Mwiriwe sinzi ko munyumva. Yego me turabumva. Mwiriwe neza, murakomeye. Mwakoze kuntumira. Yego namwe mwakoze kutwitaba. Sinzi ko Maître Gustave twumva nawe. Mwiriwe Rumata, mwiriwe Reynolds, ndibaza muranyumva. Yego cyane turabumva, turanabashimiye ko mwatwitabiriye mu kiganiro cacu. Yego turabashimiye namwe ko mwashoboye kudutumira, nkabandamukije n'abandi batumire nabaza kutwumviriza bose. Yego murakoze cyane. Ndakuramukije Gustave Maître, ndaramukije na André. Amahoro neza Bob. Mwiriwe Bob, mwiriwe Gustave. Mwiriwe Professeur. Mwiriwe. Ego nuko Reynolds. Ego Gilbert nakurungikiye invitation yo kuanima, sinzi ko wayibonye. Okay, nuko rero reka dutangure ikiganiro proprement dit. Ndashimiye gose abayinvite bacu kubona bitavye akamo. Bafashe vraiment ku mwanya wabo. Gustave ari mu kazi, Bob ari busy, Professeur André Nikugize nawe nyene yari busy, ariko kuko igihugu kibikenera nkuko bamye babikora, igihugu kibakeneye bamye bitaba, turabashimiye cyane gose kuko burya abantu tubashimira iyo bitavye Imana. Reka twige wose kuza turashima abantu bagihari, bakiri bazima, bagishobora kuduterera mu vyiyumviro vyabo, badatinya ryogora duhure, badatinya umuntu yobakanga ati ivyo ntubivuge ngo kuko je wafise igikenye. Ego nuko ubu hariko haba table ronde, twise piège, twise guet-apens, twise traquenard, twise escroquerie, kuko abantu benshi kuva 2005 baraje mu Burundi barinvestisa, barabafata nabi, abakenya, abanyarwanda, abazungu. Eka n'umuntu wa Maître Gustave, umukiriya wiwe ariwe Sahabo, urumva
niwe twafashe nkaka iboneka cyane kuko twese tumuzi nk'umurundi. Je ndaza kubaza ikibazo kimwe Maître Gustave, n'ikindi nza kubaza Bob, hamwe n'ikindi kimwe gusa nza kubaza André Nikwigize. Ubwo na Rumatara aza kubaza ikibazo, twebwe aba host na co-host ntituza kubarenza 45 minutes, plutôt 1 heure. Donc gutangura ubu gushika 20 heures iyo ngaha hanze ni twe tuza kuba turabaza ibibazo, hanyuma ubwo tuca tubugururira mushobore namwe kupoza ama question. Peut-être tuze kugerageza kutaba repetitif, kiretse hariho nk'ikibazo umuntu yoba yishuye nabi. Je nagira mbaze Maître Gustave, ico kintu ca traité bilatéral allemand ijya kete twabonye, kubera iki bayise harimo umudagi muri Kira Hospital, kubera iki mwavyise ngo traité bilatéral anglais, hoba harimo umwongereza? Ayo matraité bilatéral ni biki? Uburundi buhomba iki kuri rijya kete twabonye twumvise? Dushike twinjira dans les faits kugira abantu mudutahure. Maître Gustave ari muri Amerique du Nord, ari ku kazi, urumva tumubikira umwanya wiwe. Merci beaucoup. Urakoze Renord kumpa kano kanya kugira shobore kwishura ibibazo mu mbajije, hamwe abarundi n'amakungu bamenya ivyo ari vyo. Nkuko mwari mubajije, Kira Hospital ni ishirahamwe rihuririyemwo abantu benshi, harimwo abanyamahanga na leta y'u Burundi. Rero mu ntango uwayifonze yitwa Dr François Wall, yari umuswise guhera mu 1980. Hama yari afise n'icitwa Nimelec. Iyo Nimelec rero iri mu bihugu 25, niyo ituma ibikoresho vyo kwa muganga vyinjira mu bitaro bigakonstituwa aporo y'ama action. Hama rero uwo muntu yarashoboye kwitaba Imana mu 2020, ariko umuhungu wiwe David Wall na Caroline umukobwa wiwe barashoboye kubibandanya. Rero iyo société Swissmed iri constituée de droit britannique, hama ikongera ikaba constituée de droit helvétique mu Baswisse, kubera na siège social yabo iri Genève. Irimwo aba associé benshi de nationalité différente, aba Faransa, aba Hollandais, aba Suisse, aba Suédois, abongereza, eka n'abarundi. Rero iyo traité bilatérale allemand ije gute? Uwitwa Augustin Bazahica ni umurundi, yahonosheje nationalité yiwe y'u Burundi, ariko afise nationalité y'abadagi, yarongoye umudagi kazi, baravyarana abana babiri, arepresenta 10% ya capitale muri Kira, akaba aba mu Budagi. N'umuntu rero akomeye aserukira muri rya kete mwabonye abigenga bafisemwe imitari. Rero nico gituma mubona haza mwiyo traité. Hama nkuko narinda bivuze, iyindi traité mubona bilaterali z'amwabongereza ni kubera Swissmed International ifise iri do droit britannique kuma île Vierge britannique, hamwe ikongera ikaba n'iy'abasuisse kubera na siège social. Ivyo rero muri droit international commercial ni ibintu bisanzwe. Rero turiko tuja mu mizi y'iryo kete n'ayo matraité, nuko dubona yuko itariki 10 le 10 septembre 1984 harabaye traité bilatérale hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Budagi, hama ija en vigueur le 9 décembre 1987. Hama rero nico twise bita traité bilatérale d'investissement allemand. Hama muri article 10 ya paragraphe 6 y'iyo traité irotoriza yuko hagiyemwo amalitige bija muri convention de Washington, ico bita convention de la Banque mondiale, iciba tribunal arbitrale ya CRDI, ico bita Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Hama rero iyo procédure arbitrale iri fondée sur la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements, nayo nyene ikaba yaba ni ya 18 mars 1965, ija en vigueur mu Burundi le 14 octobre 1966. Hama inama ratification y'ibihugu nyene irimwo 157 états. Niho muri le 5 novembre 1969 Uburundi bwaca buyiratifia
bwari bwayisinye le 17 février 1967. Hama rero ni naco gituma rero mubona bavuga bati kubera agahombo twagize, kubera batunyaze urukomba amazi, ico bita spoliation y'ayo action yabo, nico gituma bashoboye kuyishira imbere, baragabisha ministre wa justice ati twaragerageje muri tribunal de commerce Bujumbura, turagerageza aho hose, tubona ngene mwadutwaye ama action yacu, mugahindura société anonyme mukayigira au mois de janvier 2024 société mixte à participation publique, ati rero ubu unye tugira twinjire mu mizi twitware. Hama rero traité bilatéral d'investissement anglais nayo yasinywe hagati y'u Burundi na Royaume-Uni itariki 13 z'ukwicenda muri 1990, ija en vigueur la même date. Uriko uraraba article 5 yayo iremera iyo tribunal arbitral, kandi ikavuga yuko ata spoliation ibaye umuntu aca yiexposa muri iyo centre internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Hama na article 8 iranavyemera. Hama muri article 54 na za 53 baravugamwe ibintu vyo kwendaminiza, kandi mu gihe uwutsinze bafise guca bafata les biens meubles z'igihugu catsinzwe aho kiri à l'extérieur, aha no kuvuga les biens za Republika y'u Burundi. Baranatanga akarorero muco twita jurisprudence, no kuvuga turavye ingene imanza z'ahandi zaciwe muri iyo tribunal arbitral. Akarorero k'igihugu ca Tanzania agahombo kagize igihe citwarirwa na société yitwa Eco Development in Europe niyitwa Eco Energy Africa. Bayi donc dossier y'iyo nimero ni ARB 17/33 ya 13 avril 1922. Tanzania rero yaratsinzwe, hama rero mu nyuma barayifatira ibintu vyayo. Rero muri ivyo no kuvuga iki, no kuvuga yuko Burundi bushobora kuhahombera ibintu vyinshi, no kuvuga yuko iyo ari nka chance ya nyuma babahaye mise en demeure mu mategeko kugira barabe ko bogerageza bikubitagashi, kuko naha handi bagira bitware. Kandi kindi nagira nongeremo, n'abandi bari nyuma baba Hollande, abafaransa, abaswedwa nabo bari mu nzira nk'iyo nyene yo kugira nabo bashobore kwitwara i Washington. Rero umuntu arashobora kwibaza ati mbega ba bantu bo mu gihugu iwacu basinda bibazwa, bavuga ati hararaba icobaye, twese ho tushobora kuzoba turi twatsinzwe. Ariko ibi babibona nk'ibisanzwe, ariko bizokomera mu minsi, kuko nivyo baba bafise ahantu hose beinvestishije bizomenyekanwa kandi bishobore gufatwa. Ni ibintu rero bigoye cane ku Burundi buriko bugira agahombo ku makori y'abanyagihugu, harakagwi kamwe gafukamye mu ndi gihugu kirigwa karikorera ivyo gashaka. Nibi rero vya table ronde nkavuga nti ni nk'inamico, bega hari amamezira amwe no mu investisseur araba imbere y'ukuza mu gihugu, akaraba ati mbega ko hari imanza n'ubutungane buri mu kwaha kwako kagwi, ata mahoro ariho, igihugu cama kibi ca mbere mu kurya ibiturire, canyuma mu butunzi, canyuma gikenye bafise inzara. Ivyo vyose twe twoza gukora iki turavye n'izo manza? Rero karakaryo kuko nk'ugo rubanza ni ka emblematike imwe izingamitse igihugu mu bintu vyinshi bivye imitahe, ibintu biboneka kuri iyo kaya kira n'ifungwa rya Dr Christophe Sahabo. Kandi ahari hose amenye yuko tumushigikiye, no pensez vont vers lui. Abe magabo Imana iramubona kandi azosohoka atsinde. Rero ivyo vyose vyari ibintu bituma leta y'u Burundi yo kwikubita gashi igashira mu ngiro, igasubiza imitahe y'abandi nabo bagwiza tunga boza. Ikindi nagira mvuge rero kirimwo amahinyu naho mutakimbajije, nkeka Bob arabizi canke professeur Andre baraza kumfasha. Kera ingene vyagenda kugira umuntu astimire les investisseurs baze mu gihugu, vyaca muri ministere ya planification bigakorana na PNID ibiri mu Burundi, bakagenda hanze bakagira plaidoyer mu bagwiza tunga bakazi ico bita les amis du Burundi. Ubu naho vyagiye muri ministere ya affaires étrangères kwa shingiro ntibigigwa,
agaca abicisha muri kanare ya diaspora iri pro le pouvoir en place hamwe n'izindi ziyiyamiriza mu makete zagiye ziragira zari zisanzwe ziriho. Rero ukabona ko biragoye ko abagwizatunga bo bakonvenke. Ahanini abagwizatunga baza kubera hariho n'ubuserukizi bwabo mu gihugu cacu, yaba mu ambasade izo za PNID zibabwira ukuri, ora amaraporo zitanga se dora catastrophe igihugu kirifayi kigeza aho umwasi yashaka, biragoye kukihanfruwa. Rero ibintu byose biranyuranye, amaprocedure bakoresha yose ntabaho, biragoye rero ko umuntu yoshobora kuzana imitahe yiwe mu gihugu kimeze uko turimwo umuriro kitubahiriza amategeko. Aho sinavuze ibintu biri nyuma ya muganga Christophe amaze 32 mois sans procès ataraburana mw'idonido. Ivyo ntibibaho kw'isi namba n'akamaramaza, sinosubira inyuma, nama nabivuze mu maspese menshi ku nsamirizi. Bob aramfasha, RPA ntakwitakoze, twerekana mabi, twerekana violation procédurale, sinobisubira inyuma. N'umuntu umuganga yamubwiye yuko ashobora gusubira i Bujumbura akivuza afise insuffisance rénale, baramubwiye ko agira ibipimo vy'umuspecialiste mu Ruyigi ntahariho, aragwaye, afise chronique ya asthme yavukanye, yamimuzingamitse, nta nico bibabwiye. Ivyo vyose none wumva uwo mu investisseur yoza gukora iki? Aha sinavuze abandi bagandaguwe bakirahwata, abantu bagerageje benshi mu vy'ubutunzi bagiye baricwa. Fokode mwabonye ku mbuga ngurukanabumenyi ingene igira ahapere yavyo guhera ejo. Rero n'ibintu bigayitse biteye inyuma, simbona ingene no bikarifya aho mubona no muri obere bariko bagira amachangement atabaho, bazana ni bonnet blanc blanc bonnet basubiriza babandi nyene, n'ugiye ntibamufate ngo bamubaze amahera iyo yagiye n'akamaramaza. Rero muri ivyo vya traité nagiye kure, mu mbabarire, ariko nabona umenga birakenewe. Sinzi ko nashoboye gutanga inyishu ibereye Renord, murakoze. Ego mwatanze inyishu ibereye, ariko mu mbabarire nsubire pose question n'abariko baratwumva. None ijya kete yabajya abongereza n'abajya abadagi kuri ivyo vya traité bilateral, muri make bavuze bati mutadusubije ivyacu nta mudagi nta mwongereza twe tuzosubira kwemerera gukorana namwe. Muri make tuzohora tubwira aba investisseurs bacu tuti mukoranye n'abajya abantu on ne vous protège pas, mu majambo yumvikana. Mu majambo yumvikana rijya kete nico bita mizandemere bandikiye umushikiranganje w'ubutungane, ministre wa justice, bamubwira yuko ati twebwe ni tugirire mu débloquer situation yacu, ama action yacu mwatwivye mwayabaye sporiye muyadusubiza. A défaut on va saisir le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements d'ayi Washington, twitware kandi konsekanse nizi nukubagabisha kubabwira ivyo. Hama kandi inyuma y'ivyo n'ivyo muvuze birimwo n'abandi bagwiza tunga bazokumva kamo kabo bariko baritwara, kandi sabo badagi canke abo bongereza gusa, nababwiye ko n'abandi bari inyuma bimirije gukora ibintu nk'ivyo nyene mu kwitwara. Kandi igihugu gihomba ibintu vyinshi uri kuraraba, koko baraba ico bita mankaganye na perte sibi muri uwo mwanya nyene, nico twita lucrum cessens, donc iyo mankaganye na damnum emergency, donc iyo perte sibi ni uri kurabiharura usanga na investissement zabo amafaranga bakoresheje azoba ari nka fois 5 kuyo bazobendaminiza, kuko bararaba guhera muri 2020. No rero ngerageje ko kwishura muri iyo nzira. Ego murakoze cyane gose ku nyishu zanyu. Hari icizere muba mufise mubona umenga president yobabizi ivyo bintu ko biriko biraba? President nta kintu na kimwe atazi kuva Christophe afatwa. Hariho umushingwa manza wiwe Maître Sandra Ndayizeye ntako atakoze kugira abonane na directeur do cabinet w'umukuru w'igihugu, barabonanye. Ikintu cose arakizi kuva ku muzi gushika hejuru, nta kintu na kimwe atazi president. Vyose abigira n'ibigirankana, dossier ibiri mu minwe yo muri documentation, kubera Charles Ndagijimana ari umugenzi mfamfe wujya twara documentation iri Fonse Habarurema, bava hamwe nibo bafashe iyo dossier baja mu gutwi couple présidentiel ati bunguku kunuku, hama dossier barayizingamika, barayizi ntiboreka kuyiyobegwa. Bafise abahanuzi muri presidence bizi vy'amategeko n'abagenzi babo barazi inkurikizi, ntaco bibabwiye. Je rero kuri jewe mbona ahubwo iyo nzira ya arbitrare yatevye.
none twokonkuriwa yuko perezida Bizi hama ko iyo ariko aridoga avuga yuko abajuriste bamukorera nabi ko afise abakozi babi abariko araducamwo tutabona canke nibiki twe twovyita gute nk'abanyagihugu observa ibintu nk'ivyo effectivement nk'abanyagihugu mwomenya ko ari inkinamico ni filme ni théâtre wenyene Christophe agifatwa yaravuze ati nariko mupfunga nka procureur aviola la séparation des pouvoirs article 214 ya constitution wewe asekurukira pouvoir exécutif en vertu de l'article 93 ya constitution yaremanze mu maradiyo ko yari kumupfunga nka kurya yagirizwa ngo ibintu ngo vy'amahera ngo yisesagurwa ngo yarivye ibi asubira mu kibanza c'ubutungane arakonkerewa bisigura ko iyo dossier yize bisigura ko ari we ari na nyuma ya ari waboshe Christophe Sahabo. Ok, murakoze nagira mpe umwanya Rumata apoza ama question kuko ndabona umwanya wanje wagiye turi 19h21 navuze nti turaza kugumana abashitsi bacu gushika 20h hanyuma tuce twugurura inzira abantu bashobore gupoza ama question Rumata ijambo ni gwawe hanyuma tuce turekera Gilbert ashobore kuyadressa ku bashitsi merci beaucoup. Murakoze cyane Reynold jewe nta bibazo byinshi mbaze kambaza ikibazo kimwe kuko ibintu numvise Maître Gustave avuze n'ibindi sanzwe nsoma makuru umuntu abamenya hirya no hino jewe ndibaza ikibazo kandi agitumbereze umujournaliste Bob ikibazo jewe mfise kiya gihugu kiyowe na Ndayishimiye cyangwa hari undi muntu ari hejuru ya Ndayishimiye kuko je sindavyumva kuko urumva ibintu akora ibintu avuga hari umuntu yibaza ati ese ariko arataka naho muvuga ngo ari muri bacemwe ntibabona numva umenga birarenga ivyo bintu byabacemwe ntibabona kuko amajambo akura mu kanwa muravye ibintu akora biteye ubwoba jewe ndibaza nti eske ikibazo mu Burundi dufise ikibazo ca president cyangwa dufise systeme hari iki kuko urumva ibintu avuga n'ibintu akora biteye ubwoba ntifise insiguro hari undi muntu ari hejuru ya president Ndayishimiye iyo bamufasha kuyobora igihugu. Urakoze Rumata ubajije ikibazo nivyo kigoye ariko reka ngerageze kucishura kandi ndacishura uko ndabizi kandi kumbure uko abatari bake babibona. Urabona uravuze wenyene uti none je ndafise ikibazo numvise ivyo Maître Gustave aje kuvuga ndiyumvira vy'ukuri none igihugu c'u Burundi gitwagwa Ndayishimiye. Ico kibazo muri CNDD-FDD ico kibazo n'amakungu yaraciyumviriye kenshi mu myihwezo igenda iraba mu maraporo mu vyegeranyo bitandukanye mu buserukizi bw'ibihugu bitandukanye mu manama bagira ico kibazo kiragaruka kandi ntibitanguye kuri Ndayishimiye no ku muhisi inkuru nziza baravyiyumvira. Alors ivyo rero bisigura iki? Bisigura ko hariho igipfungu c'ingene Uburundi butwawe. Iyo rero mu gihugu hariho igipfungu c'ingene igihugu gitwawe no kuvuga yuko n'amayobera n'amananiza ivyo no kuvuga yuko nk'ubivuze muri CNDD-FDD canke mu Burundi nta system ihari ico bita system politique nka kujya tuvuge muri Etats-Unis twovuga tuti le système politique américain le système politique français muhora mwumva ingene abantu babivuga no kuvuga ko haba hariho un système ibintu ingene bitunganije ibujumbura rero muri CNDD-FDD nta system ihari. Reka ndabivuge mu majambo kumbure yumvikana mu Kirundi ndaza kugerageza ndabe ko notori jambo nkoresha mu bisanzwe i Burundi hatwara anarchie. Ico rero nico abantu benshi bize abantu benshi iyo bariko baragira analyse biba mu Burundi nico kibananira kuko bibaza bagira analyse zabo biyumvira ngo hariho ngo un président ngo hariho un parlement ngo hariho un sénat ngo hariho une armée une police hariho une justice. Iyo rero mu Burundi ugiye kugira umwihwezo ugahera kwiyumvira ko ivyo bintu bihari no kuvuga ko biba bikunaniye kuko ntuza gutora inyishu y'ivyo urondera. Tout simplement ukoreye kuri donne yuko mu Burundi hari anarchie no kuvuga n'umusururu no kuvuga nakajagari. Reka dukoresha ijambo ryumvikana na bose. Mu Burundi hatwara akajagari. Reka dufate akajagari. No kuvuga yuko mu Burundi nta mukuru w'igihugu ahari akora amabanga ajejwe. Oya, hariho umukuru w'igihugu bahaye beretse abarundi
mugabo mu Burundi hatwara umuntu wari we wese ari muri CNDD-FDD afise icamaze nukuvuga iki nukuvuga yuko Reveriyano Ndikuriyo perezida wa CNDD-FDD arashobora gufata ingingo perezida Evariste Ndayishimiye akagwa mu gahundwe yabaza abantu ati ibi bintu ninde yabitegetse abantu bakamubwira bati ibi ni umukuru w'umugambwe yabivuze agacahora kubera ko niko batwara nakajagari muhora mwumva reka ndabakaruro gasanzwe umukuru w'igihugu hari Evariste Ndayishimiye ikintu cyonyene afise ashoboye nahone iyo bisavye uruhusha akandi kagunyene kabo basanganywe kugira amafuti arashobora gusinya ikintu bita decret agakura umuntu canke agashiraho uwundi mugabo ivyo nagira ndababwiye yuko ntashobora kubikora iyo atasavye uruhusha kakagwa k'inkora abara basanzwe bakorana reka ndabakaruro gasanzwe cyane gose gasanzwe mfatire ku bintu nzi muri CNDD-FDD abagenero atari bake abagumya banga atari bake bari mu mugambwe bafise igihagararo baramaze kumubwira kenshi bati ibara ryaraguye muri iki gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi ntikigira renseignement nitugira ibintu dukorerako nico gituma twama mu mafuti turi mu ngorane nta bintu twigera tumenya nukuvuga uyu muntu atwara urwego rw'iperereza urakwiye kumukura ivyo abagumya banga barabimubwira abagenero bakabimubwira abanyamahanga baramaze kubimubwira ikintu Evariste Ndayishimiye yabwiye abantu bamwegereye yabishuye ati je nukuri nibaza ko King afise imiti uko nyene mwibaze yavuze ngo buri gihe cyose ngo iyo ngo nafashe ingingo ngo yukumukura ngo nkora nca numva ngo ikintu kiza ngo kikambwira ngo simpirahire ngo sindamukure ngo urumva ngo kikantera ubwoba aha rero nagenda babwire bavukanye mwumve ako karorero ako nakarorero kabasigurira ingene igihugu cy'u Burundi gitwawe mugabo ntawuzi vy'ukuri ko ivyo bintu ndazi ko bemera ibintazi je sinzi vy'ukuri ko ivyo bintu aho urabona ngo ikintu kiza ngo mwijoro ngo kikamubwira ngo ntuyirahire ngo mukure sinzi ko mwumva ivyo bintu ndagira ndababwire yuko Evariste Ndayishimiye si watwara hari ikindi kintu muri CNDD-FDD murabitohoza mu bibaze agatsiko bakita club na kantu bise club nonoka nukuvuga nagatsiko kitwa nonoka nishira hamwe riri même agréé muri ministère ya intérieur baranagemeje nishira hamwe rihurikiyemwo abahoze ku rugamba muri CNDD-FDD na cyane bari mu nzego nukuvuga abasirikare bari mu gisoda mu gipolisi abapolisi bari mu gipolisi mu nama kumbure nshinga mateka nk'abagwanye nk'abajya ba Reverie Rona Reveriyano no munsi n'umukuru w'umugambwe mugabo yaragwanye bamukuye mu gisoda ku ipete rya colonel nukuvuga ari muri ako gashira hamwe bita nonoka mu bisanzwe abakazi abantu bazi CNDD-FDD baravuga yuko ingingo nyamukuru ngenderwa ko zitwaye u Burundi niyo zifatigwa hari gihe bafata ingingo bobo bakaza bakabwira Evariste Ndayishimiye bati koribi uyu mugenerale kanaka mukure ako kagwi niko kagiye cagihe cyose muribuka umuhisi nkuru nziza yakura Adolphe mu mabanga agakura na Bunyoni mu mabanga ako kagwi niko kari kagiye kumuraba muravyibuka nukuvuga ko nkuru nziza ubwiwe ntavyo yarashoboye kandi mwumva ari umukuru w'igihugu nukuvuga ko umukuru w'igihugu no munsi mu Burundi arafise akagwi kamutegeka umukuru w'igihugu mu Burundi wa Evariste Ndayishimiye ntategeka Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'umugambo kandi umukuru w'umugambo Reveriyano ntategeka Ndayishimiye ntategeka ndakugarika uyo Gervais Ndirakobuca premier ministre ntategeka Evariste Ndayishimiye ntategeka umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo ntategeka umukuru w'igihugu ntuzeye ntategeka no mu bushikiranganje wa mbere umushikiranganje wa mbere ntategeka utwara igisoda ntatwara Bob none ko mwarenganye vice president wewe warategekwa oya ndabasaba ikintu munkundiye ntimunsabe kuvuga ku vya vice president kuko vice president mu Burundi murabizi na kamaramaza mu bisanzwe mu ncamake reka ndacishure ujya mu nzego z'igihugu ntibanamuharura ivyo musanzwe murabizi none muramaze kumva ngo hariho ikintu yakoze
kujya dora twumva tuti prime yategetse ko umukoronere kanaka yari yafunzwe bamufunguye yategetse ubutungane buramufungura murigera mwumva ikintu umu vice president w'umurundi bajya baporona yategetse kikaba canke yabujije kugira ntikibe bo ndabibasa rugurika sinzi ko muri ko muranyumva yego reka muzangejeje aho mugabo ariko nagomba ndababaza akabazo Bobo Rugurika abantu bariko barabumviriza reka mbanze mpe mwiriwe ngira kumbere ntitwumvikanye neza mu ntango ubuhinga bw'ivyuma bwari bwagoranye ababazi nk'umumenyesha makuru ayoboye ikinyamakuru gikomeye nka RPA bakumva muri ko muravuga ibintu by'amajambo aremereye ku butegetsi womenga mu gihugu nta kintu na kimwe kigenda nta mutegetsi n'umwe ahari mu gihe uko biri kose hari inzego kuki mukoresha iyo mvugo ikarishe abariho mwebwe mubitangwa iki abo bategetsi baramutswe igihugu mwebwe mubaha icubahiro ikihe umuntu yumvira ko muri ko muravuga jiribe mbega hari ikintu ngomba kukwishurako kumbure umfashije ukambwira uti wakoresheje amajambo cyangwa imvugo ikarishe kumbure niko mvuga ariko mvuga ibintu uko bimeze jewe umbabarire jewe sinzigera iyo ibara ryera ikintu cera sishobora kurondera ingene ndagijengajenga ngo mvuge ko harimwo akantu k'umuhondo iyo ikintu cirabura sinzoza jewe kujengajenga mvuga ngo nyabuna ngo ndabonamwo akantu k'ugwatsi rubisi je nkoresha imvugo yumvikana nkavuga yuko umukuru w'igihugu ahari adategeka umushikiranganje wa mbere sinzi ko ayo ari amajambo akarishe mvuze yuko umushikiranganje wa mbere adategeka umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare je navuze ico mfatirako mushaka ahubwo mwari kunsaba ivyemezo nayo kuvuga ahanje nta gitutsi numva natukanye kumbure niko kabazo naringiye kubabaza nk'umunyagihugu azokumva kino kiganiro akumva ivyo mwavuze yohava yumvira ati uyu Bobo Rugurika rero ngira ntari hafi ntazi n'ibiri mu gihugu ntazi nuko dufise abategetsi n'inzego zatowe kumbure mwosigurira umunyagihugu kugira ngo yumve mbega inzego zategerezwa gukora gute uno munsi ico mufatiraho kugira muvuge yuko zidakorana canke zidakora uko vyategerezwa niki bo aho ori kuvure ndaza kuvyumva reka jirinda kuba karorero sinzi ko wibuka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye sivyo muramaze kubona kangahe aja imbere y'abantu ariko aragirisha inama agakoma induru rimwe akavuga yuko agomba kurira rimwe akavuga ati none jewe nzobigenda gute mushaka abanyagihugu bantera amabuye none jewe ndagowe jewe ndabona jewe ngiye kwigira iruhande ngiye kwigira hamwe n'abanyagihugu tubivune ivyo bintu nagenda kubaze nawe kukura umumenyesha makuru ivyo bintu uhora uvyumva cyane nta nari muri avyumva kuvyumva si jewe nyene ndavyumva kumbure ariko hoba hari impamvu abigira vyo bifise insiguro ariko uno munsi abanyagihugu bariko barabumva muri kino kiganiro Bobo Rugurika barabazi nk'umumenyesha makuru bumvise ko muriko muravuga dukeneye ko mutanga ivyemezo nk'uko mwari muvuze hanyuma mugasigurira abantu aho vyapfiriye igituma izo nzego mubona yuko zidakora uko vyari bitegerejwe kugenda erega jiri kumure reka ngusubiriremwo uraza kubitahura kuko nabivuze yuko abatari bake baramaze kumusaba bati kuranaka hindura irujya gwego biriko biraparangana ibintu mu Burundi hakubikora agaca avuga ngo je ndashaka kubikora mugabo agaca mu nyuma abwira abantu yiherereye akavuga yuko ngo hari ikintu ngo gihora kiza ngo mwijoro ngo hatabona ngo kikamubwira ngo ntahirahire ngo abikore none gaje akona karero ntanze Evariste Ndayishimiye hamwe yoba avuga ati umuntu yambesheye nibaza ko je nama nabivuze naho ntari mu Burundi ubutungane bw'iyondi burakora n'umuntu ashobora kurondera abavoka akavuga ati turazanye komisiyo rogatoire ibi bintu wavuze bitanga ivyemezo none se akarorero ndabahaye ako nakarorero jiribe reka ndaguha kandi karorero yaragiye mu ntara ya Kayanza aratuka bimwe bikomeye umuprokirere yarahari sivyo ivyo bintu nawe basinye mu vyibuka ucu vyibuka aratuka umuprokirere yarahari aravuga ati
mwarapfuye nabi mutukisha Uburundi, umuntu yafashe umwana w'umwigema akamushurajuza ku nguvu, wewe ngo uri procureur mu nyuma ugaca ugenda ukamufunguza, sivyo? Kubera ngo yaguhaye igiturire. Ivyo bintu nibaza kuvyibuka. None abantu ntibari bazi yuko President Ndayishimiye ava muri iyo sare, uwo mu procureur yari umudamu yamaze gukugwa. Ntabwo yigeze akugwa, ntiyigeze akomakomwa. N'ubu ugenda mubaze mu Kayanza niyari haheze imyaka 2 yagumye muri ya mabanga yiwe. None wowe urashaka kumbuya ko uwo mu president atwara igihugu? Urashaka kumbuya ko uwo mu president by'ukuri afata ingingo? Je sinzi, kumbura sinzi ko ndiko mvuga igishinwa utumva, ariko ndazi turaza kumvikana. Nibaza ko tuvyumva niyo neva ariko aridoga ngo yatumye kw'igitoro ngo uyundi ngo akagihagarika ngo kikaguma muri Tanzania. Kumbura ashobora kuba twara uko mutavyifuza, mugabo urumva uko biri kose yitwa umukuru w'igihugu. Sinzi ko bagenzi banje bari bafise akandi kabazo imbere yuko tuza kugaruka ku kibazo nyezina catumye Reynold Butari atunganya kino kiganiro. Ngira mbanze subize ijambo Rumata. Ndashobora kubaza akabazo umuntu yoba hosting iyi nama iyi space, ariko ngira muturindire, sinzi uko mwitwa. Ego professeur, urashobora kumbaza? Nashaka kubaza akabazo gatoye kuko muri bande mwebwe mugira mubaze. Jeni ni kwigize Ego murantunga ni kwigize mu batumire ngira hariho. Oya, nashaka kubaza ni motion d'ordre kuko le sujet y'iyi space ni table ronde des investisseurs au Burundi en guet-apens. Alors mwaciye muja mu tubazo individuel, sinzi ko biri est-ce mwarekwereka ntuzabo mwatumiye bakabanza bahagira présentation, hanyuma mukabaza ibibazo sur base de ce que ils auront présenté, ou vous avez préféré kubaza ibibazo avant yuko bagira ico bavuze? Oya uko biri ni nako biza kugenda nkuko mubivuze. Gusa urumva nuko Bob Rugurika igihe yarafashe ijambo hariho ivyo yari karasigura ku kibazo Rumata yari yamubajije, ariko kumbure kugira ngo abantu bamutahure ku vyo yari karavuga, nico gituma nari nafashe ijambo ndamuciramwo ndamubaza utundi tubazo. Ariko uko bigiye kugenda nico gituma narimvuze nti subije ijambo Reynold na Rumata kugira ngo babanze babaze abandi batumire, hanyuma tugaruke mu kiganiro nyezi na cuno munsi kijanye n'iki kiganiro canke urubanza leta y'u Burundi yateguye gukurondera aboza bazana imitahe yotuma igihugu gitera imbere. Reynold nimba nyumva canke Rumata, sinzi uko munyumva canke twobandaniriza aho tugeze. Niba twatabumva Gilbert, niba twobandaniza aho tugatangura ikiganiro. Nimba tugomba tubandanye mbere, reka nce mpera kuri ico nyene. Bob yarafise ijambo. Bob Rugurika nimba munyumva, reka ngaruka iwanyu tuce tugenda ku bandi batumire, tugende no kwa Andre ni kwigize. Nimba mwumvise urubanza mwakurikiye ivyo twagiye turasoma vyandikwa n'imenyesha makuru, President Ndayishimiye mu ijambo yavuze avuga yuko umwanya munini igihugu cyawutaye kiriho kirarondera demokrasi, kirondera yuko haba ituze muri politike n'ivy'umutekano, ariko yuko uno munsi bazinguruye urupapuro, uno munsi bagiye mu kindi kiringo cyo kurondera gukomeza ivy'ubutunzi bw'igihugu. Koko ingorane za politike n'umutekano zaraheze ku buryo hatunganywa ikiganiro no mwijambo abantu abatumire babwirwa ivyo imbere yuko kumbure tujya kwa nikwigize. Mugerageze kwishura mu mwanya muto kugira ngo dijambo abandi. Bob Rugurika. Bon, ndakwishura mu mwanya muto, ni uriko nimwe muriko murabaza, ni wumva ndiko ndarenza umwanya murampagarika. Kuri ivyo bibazo uvuze, reka nsubire mvuge yuko President Evariste Ndayishimiye arabesha abarundi, arabesha abanyamahanga, arabesha abo bose bari karasaba kuzana imitahe, kubera ko politike yabo imaze imyaka 20 n'ukubesha. Kuko nivyo wonyine washaka ndaza kuguha ivyemezo vy'ingene abesha. Nagera ndakora iki gituma abesha cambere, yabwiye abitavye iyo nama y'abagwiza atunga yuko ngo bataye umwanya munini mwinshi ngo mu bijanye no kubanza kugarukana ivy'umutekano no gutorera inyishu ibibazo vya politike, ngo ubu rero bagira bahindure chapitre biyatake cyane ku bibazo vy'ubutunzi. Nububeshi kubera iki? Kubera ko
ivyegeranyo vyinshi mpuzamakungu, haba ivya ONU, haba ivy'amashirahamwe mpuzamakungu, haba ivy'amashirahamwe mbere yabizobereye muri ivyo. Reka ndabaha akarorero gatoyi k'ishirahamwe rihora rigira ivyegeranyo kw'isi ryerekana ibijanye n'ubutunzi, ico bita global economy, sivyo? Mu bijanye n'igisata c'umutekano, iryo shirahamwe risanga Uburundi buri mu bihugu vya mbere 30, ni ukuvuga ku bihugu birenga 180. Uburundi buri mu bihugu 30 bifise umutekano muke. Muri classement bagize ukungere bakora mu gutanga amanota, bahera ku busa, bafatiye ku busa, no kuvuga yuko umutekano bumeze neza, nta menace nimwe ibihari, no kuvuga ico bita les menaces sécuritaires. Uburundi rero ku manota 10 mu bijanye n'umutekano muke bufise 7.5. ni ukuvuga yuko buri mu mugwi w'ibihugu za Zimbabwe, za Yemen, za Congo, za Chad, za Nigeria, hari za Boko Haram, urumva? Ni ukuvuga yuko za Libani, za Republique Centrafricaine, sivyo? Ni ukuvuga rero yuko kuri aho amanota arerekana ko Uburundi ata mutekano uhari, ibibazo vy'umutekano biracari vyose. Ako nakarorero kukwerekana yuko n'ubunyi yabeshe muri yo nama. Alors murakoze cyane Bob Rugurika, kumbure dusangize ijambo abandi. Reka nze kwa oya reka ndakwishure, reka ndahejeje, reka Jiriberi wambajije ibijanye na politike n'umutekano, mpejeje na demokrasi. Reka ndakwishura cha politike, sivyo? Ego muri rusangi mu bijanye na politike y'u Burundi, sivyo? Ishirahamwe mpuzamakungu Freedom House rihora rigira ivyegeranyo ku mwaka, sivyo? Vyerekana ingene ibihugu vyifasha, basanga mu bijanye na les droits politiques, mu bijanye na politike y'igihugu, Uburundi bufise inota 1 ku 10. ni ukuvuga bufise 4 sur 40, 4 points sur 40 ku rugero bahora baharurira ko ku mwaka. Ni ukuvuga yuko mu bijanye na liberté civile hose bavuga ko atavyo, urumva? Ni ukuvuga rero ivyo rero n'ivyegeranyo Jiribe bisohogwa n'amashirahamwe mpuzamakungu azwi, ari rokoni nabo bagwidatunga n'amareta. Ni ukuvuga rero nsubiye kukubwira yuko President Ndayishimiye yabeshe uko yama yabesha Abarundi, uko yama yabeshe n'amakungu, yasubiye kubesha ko yabanje kwitaho ibibazo vy'umutekano na politike, kuko dusanga muri uno mwaka wa 2024 2024 dusanga Uburundi atantambwe nimwe bwateye kandi buguma busubira inyuma. Murakoze. Urakoze cyane Bob Rugurika. Andre ni kwigize ngira muranyumva, nimba muriko muranyumva, ngiye kuza kubaha ijambo. Abatazi mu by'ubutunzi mumaze gutanga inyandiko zitari nke, twamatuye ko turabona muri ko murandika. Uno munsi hari urubanza rukomeye rwatumwe ko na leta gutuma ko abanyamitahe. Twumvise ivyo Maître Gustave Niyonzima yagiye asigura, turumvise uko Bob abona ivy'umutekano na politiki uko bimeze, n'imvugo z'abategetsi nuko inzego zikora. Mbega uno munsi ku banyagihugu bariko barakurikira kino kiganiro batazi ivy'ubutunzi, iyo leta itunganije urubanza mwenuru rusigura iki? Barutunganya ryari? Bafise intumbero iyihe? Urakoze gose kuba kumpa ijambo, ariko jewe ubwa mbere nari nashatse ko iki kiganiro kiba mu Gifaransa kubera impamvu kuko hariho abatavuga Ikirundi bari bansavye ko baja kumviriza ico kiganiro, mugabo urumva ni mwayisemwo mwatoye ko kigirwa mu Kirundi, ntaco ndavuga mu Kirundi. Igituma rero nashaka ko tubigira mu Gifaransa ni iki? Kuko ibi biriko biraba uno munsi, ni table ronde rikiraba, si ibintu vy'uno munsi, ni ibintu byatangwe kuva kera, kuva CNDD FDD ishika ku butegetsi. Ego harabaye ibintu vyinshi. Nkurunziza baramushigikira agishika ku butegetsi mu 2005. Abanyamahanga bafasha Uburundi, n'abagwizatunga barafasha Uburundi cyane, kubera naho batari babazi, bari bazi CNDD FDD ko ari intuze umuhari wisha abantu benshi,
bagira bati ko baje ku butegetsi bishigikije amasezerano yarusha, reka tubafashe kugira baje imbere turabe ko igihugu cokogorora cogira amahoro cotera imbere. Abo bafashe Uburundi barafashije cane, imfashanyo ziraduga cane, narungikiye ntuze graphique Renaud arashobora kubibashirirako. Mbure munyemereye graphique iraza kuza baraza gushirako ico gishusho, ico gicapo cerekana ibiharuro, ariko kumbure abariko barumviriza mwotanga uturorero uko bagiye batanga izo mfashanyo n'igituma ivyo shaka kubabwira ni imfashanyo zaraje, ico zakoze ni iyo bindi deba. Ariko rero habaye hamaze kuba violation des droits de l'homme muri 2015, murabizi Nkurunziza ashatse kugira gufata manda ya gatatu, harabaye imyigaragambyo y'abarundi baraja mu mabarabara, hanyuma barica abajene benshi, urwaruka rwinshi, abandi barafungwa. Niho abafasha Uburundi benshi bahagarika imfashanyo, barazihagarika, izindi barazigabanya, zimwe zija muri arya amashirahamwe afasha abantu ategamiye leta, ziragabanuka. Niho rero mu bihumbi 2011 Nkurunziza yagira ubwenge, agira ikintu citwa vision 2025, avuga ati mobiliser les énergies à la conquête des objectifs d'une vision commune, ati tuje hamwe duteze imbere igihugu cacu. Bagira vision, PNUD irafasha Uburundi gutegura iyo vision ya 2011 kuva 2011 gushika 2025. Abanyamahanga barongera barafasha Uburundi, baba abasanzwe bafasha Uburundi ni kuvuga les bailleurs classiques canke n'abagwizatunga benshi barafasha Uburundi. Ni naho kuva mu 2014 haza basinya amasezerano na BMM International yukucukura ubutare bwa nickel Musongati mu 2014, ku mafaranga menshi angana n'umuriyardi n'inusu y'amadolari. 2015 guverinoma isinya amasezerano na Rainbow vyerekeye Rainbow International, Rainbow Burundi Mining International, bagira amasezerano ku myaka 25 mu Gakara yugucukura ivyo bita leterare, kandi ni terare nyene ni tere zikenewe cane, kuko mu masoko mpuzamakungu ni ubutare bukenewe cane. Mu 2015 niho hopital moderne Kira Hospital yatangura mu Burundi, Sahabo Christophe nabo bafatikanije bayizana, n'ayandi makontra yabaye muri ico gihe. Hanyuma mu ntunge mbanze ndabaciremwo kumbure abantu ntibabatahure nabi, hari umugambi witwa Vision 2025, no kuvuga yari imbono ico gihe bavuga, umugambi wakogwa nkuko mubivuze PNUD yakoranye n'ikigo cyari mu bushikiranganje bujejwe ivy'ubutunzi, ariko mu bufatanije n'ayandi makontra yagiye aba hagati y'igihugu n'abasud afrique n'ibindi. Mwotandukanya kugira ngo abantu ntibahave. Igituma ndabifatanije sikindi, igituma ndabifatanije iyo mbono ya Vision 2025 yatumye abanyamahanga benshi n'abafasha Uburundi basubira kwizera igihugu, ati reka tufashe igihugu cogorore mu butunzi. Hanyuma bibaye gutyo n'abagwizatunga niho baciye bazi, urumva baje bakurikira iyo mbono ya Vision 2025, bakurikira n'abafasha Uburundi basanzwe bafasha Uburundi bari barahagaritse, barongera baratanga imfashanyo. Urumva rero secteur privé hajye ico mutazi nuko ikurikira ingene les bailleurs de fonds, les partenaires classiques nabo bafasha igihugu. Niho rero ayo makontra yose
abo bantu bose bati turashaka natwe kugira imigambi dufashe Uburundi, bati dufashe ku exploiter nickel, dufashe ku exploiter lateral, tubashireho un hôpital moderne. Hari n'izindi service n'abandi benshi baje baremvesisa, mugabo nibaza ko benshi babaye desu. Ariko imbere yuko tuvuga abo baje kuzana imitahe, Andre ni kwigize kumbure ko hari abatavyibuka nkuko mwariko murabisigura vy'imbono, hatangwe umugambi witwa CCRP1 CCRP2, ico gihe abantu barabikurikiye. Uno musi uwo mugambi ni uri kuravugwa ko wagiye urasubirwamwo urahinyanyugwa. Uno musi tugize muri vision nshasha, wosiguriye abariko baratwumva vyankiyehe kugira ngo iyo migambi y'ubwa mbere yari yatanguye muhisi nyakwigendera President Nkurunziza kihari ntishigwe mu ngiro, hanyuma gushika naho hagenda haraza abo bazana imitahe, mugabo ivyabo bikagenda birahera umuntu atazi iyo biriko biraca. Jive sindi kunyo untegera neza, je ndabivuga nk'umuntu yakoze mu migambi ya leta, nzi ingene bigenda. Urumva ugize imigambi iyo CCRP ni vyari byaratanguye kuva kera, nuze cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ni vyatanguye kera, imbere nuko na CNDD FDD byari bihari. Mugabo kubera CNDD FDD yari yaje ikurikiye amasezerano yarusha, ikintu ca mbere bakoze naho bari abanyamahanga bari bafasha nuze guverinoma y'u Burundi kugira iyo ubutunzi bwogorore, haciye haba ibintu vyo kugwanya. D'abord ayo masezerano bayashira ku ruhande, hanyuma haba ibintu vyo kwica abantu, niyo haza y'ama plan afisha n'ibindi vyinshi. Abafasha Uburundi rero baca baragabanya imfashanyo, niho rero baca bagira iyo vision, iyo mbono ya 2025 kugira barabe ko abanyamahanga bogaruka bavuge bati aba bantu barafise imbono, reka tubafashe tugarukane imitahe. Abafise amashirahamwe yigenga ntuze privé arazana imitahe etc. Donc urumva ivyo ni stratégie politique yashizweho na guverinoma ya Nkurunziza kugira ahaboneye yuko imfashanyo bahora baronka zigabanutse, bagira iyo vision. Ivyo vya lutte contre la pauvreté bashira ku ruhande, ati reka tugira imbono ya kure ya 2025 izoshika mu mwaka wa 2025. Ivyo rero nivyo vyatumye hasubira kugira gahengwe, abagwiza tunga barongera barashiraho amafaranga, n'abahora bafasha Uburundi barongera baraterera kugira uwo mugambi ujeho. Nivyo nariko ndakubwira nti aya mantuza ama projet yose yaje muri ico gihe akwirikira iyo vision 2025. Mu nyuma harabaye bidama Nkurunziza yarabonye ko ibintu bikomeye, mu nyuma aho hamariye kuba les violations des droits de l'homme mu 2015, abonye bikomeye yarongeye arashiraho iyindi mbono ya 2018-2027. Nayo nyene hari hatanguye kuba gahengwe, abantu batanguye kuyizera. Mugabo rero ikindi nobabwira nuko mu 2020 aho Nkurunziza yitabiye Imana, hanyuma ndayishimiye akaja ku butegetsi, ndayishimiye wenyene mu jambo rya mbere yavuze itariki imwe ry'ukwezi kw'indwi 2021, yaravuze ati abo banyamahanga bose bacukura ubutare baratwiba, baratwivye, none nsavye ubushikirangaji bwose bubijejwe buzohagarike amakontra yabo yose kuva itariki 14 z'ukwindwi 2021. Ivyo rero atanze izo instruction, abo bashikiranganje barabigize. Nico gituma mu kwezi kwa gatatu 2022 kontra bari bagiranye na Nike iyo kuri Nickel ya Musongati na BMM International bayisheshe, bafata kontra bari bagiraniye na Rainbow Mining Burundi barayisesa nayo nyene. Rero umushikiranganje sinzi ko muvyibuka, umushikiranganje wa mbere w'ico gihe
ariya Arengiyo mu Bunyoni yaravuze imbere muri Sena aravuga ati amasezerano ya Narembo twayasheshe ati twasanze twaribwe kuko bahora bacukura ubutare bakajana n'agataka urumva ayo masezerano yose barayasesa ni naho uwo mwaka nyene w'2022 ibintu vya Kira Hospital vyatangura urumva bariko bakurikirana abantu ayo mashirahamwe yose arimwe abanyamahanga bayakuremwo bayafate bayasubire bayatware hanyuma abari abanyamahanga abagize imana bafungwe canke birukanwe niho ntuzeye Dr Christophe Sahabo na Dr Jean David Piro bafungwa ariko uwo mufaransa Jean David Piro yarafunguwe mu nyuma ivyo byose rero vyerekana yuko bariko bashaka kwirukana abanyamahanga ikindi mwomenya nuko mu nyuma muri uwo mwaka nyene 2022 niho haca haba bashiraho hariho ibibazo vya carburant vya petrole niho haciye hajaho isosiyete yitwa Prestige icisubirira amasosiyete yose yahora azana ibitoro abivana mu mahanga harimo na Interpetrol ariyo yari yaratonekeshejwe na President Nkurunziza barayirukana baragabanya ubushobozi bwayo ni naho Regideso yacijamwo abarija kuzana intuze igitoro ikivana Dar es Salaam kandi atari vyijejwe muga ico gitoro ikagishikiriza Prestige nayo ikamenya ingene gicuruza ivyo byose rero nshaka kuvuga yuko politiki yatanguye Ndayishimiye akija ku butegetsi yo kwirukana abanyamahanga yo gufata ubutunzi bw'abanyamahanga bwose abwigarurire alors ibiriko biraba uno munsi murabona ko yabonye yuko politike yiwe ya y'intwaro vyanse niho yiyimviye rero icimvira ati reka nanje nshireho umugambi imbono ya kure ya vision 2040 vision 2060 kugira basubire banyizere ntuzeye inkuru y'umwana isubira inyuma iyo politike yo kwirukana abanyamahanga no kubaka ivyabo ntiyagarukiye ku banyamahanga gusa n'abarundi yarabakozeko murazi vyabaye kuri Oscar Ntasano murazi vyabaye kuri wa mugwiza atunga Simbananiye Jackson n'abandi bavunjaye nabo nyene hariho abavunjaye benshi bishwe murazi n'ivyo rero vya Christophe Sahabo vya Dr Christophe Sahabo ejo bundi mwarumvise ivya Jean de Dieu Nishishikare n'abandi barundi benshi bashatse kugira imigambi ariko barabasahura utwabo basubira inyuma urumva rero habaye corruption na kuva hejuru gushika hasi haraba ubutungane butakingira amafaranga y'abagwizatunga yaba abarundi canke bavuye mu mahanga ubu no munsi abarundi baba mu bwoba abarundi baricwa nta ubakingira nta ubavugira ivyo byose hari impunzi nyinshi barenga ibihumbi 300 bari hanze babaho nabi ntawigera yimvira kubagarura hanyuma uno munsi rero azanye iyo mbono ya 2040 2060 tutabona ngo ashaka yuko abanyamahanga bazana imitahe bashire muri iyo migambi yiwe kandi nawe umuntu akibaza ati none we atanze iki yerekanye iki iyo yarahinduye mu Burundi hari amahoro hari umutekano hari ingingo zoba ziriho zo gukingira ariko ntabakiriyemwo Andre niko igize niko kabazo naye nabajije na Bob Rugurika ngira mwakurikiye mu ijambo ryo kugurura ibirori President Ndayishimiye avuga yuko
ibihe bijanye no kugwana ingwano yo guharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, kugarukana no gutsimbataza demokrasi, ivyo bihe vyafashe igihe kinini kandi uwo mwanya warenganye. Uno musi bageze muri bishasha vyo kurondera guteza imbere igihugu. Mwebwe iyo mvugo muyitahura gute? Hanyuma ibi vyakozwe uno musi mwebwe mubisigurizahe mufatiye kuri ivyo vyose? Ni bimwe bavuga bati igihendwa abana, mugabo abo bagwiza tunga canke abantu bose baje muri iyo nama barazi ukuri. Nta mahoro yigeze arondegwa, kuko ivyo vyose ndiko ndababwira nivyerekana yuko ata mahoro ari mu Burundi, ata mutekano uri mu Burundi. None yovuga ngo yagwaniye ngo amahoro na demokrasi ni iki? Kandi n'ubu ivyo bibazo vyose vya Uburundi burimwo kuva ibihumbi 2000 neme kuva imbere kuva 1993 gushika uno munsi ntibirahera, kuko ntibigeze babirondera umuti. Amasezera barashatse gushira abarundi hamwe, cane cane abanyapolitiki ngo baje hamwe baganire. Murazi vyabaye ntuze mediateur Museveni yagiyemwo na facilitateur Mukapa, baragerageje baravyanka vyose. None umunsi mwovuga ngo hariho amahoro? Uno munsi